bakunzi ba KZ TV turaramukije nkuko mubibona hano umwanya wose imisi yose kuri kamera imbere ya kamera ya Manifestos Promoter. Uyu munsi tafise umutumire, uyu mutumire nawe wundi ni mugenzi wacu wetu asanzwe ari mu gisata ca comedy, asanzwe comedy nganye n'ibintu nyene vyo gutwenza abantu. Ego cyane turamufise ka tumwakire kuri micro za KZ TV. Turakwakiriye. Ego murakoze kunyakira. Mumeze neza? Ego turashima kabisa. Ego kubatakuzi neza, Jason ndakuzi kwizina rya wetu, kubatakuzi neza inyuma ya comedy ni nani mazina ufise na yahe? Bon, hari abanzi nka wetu, abanzi nka Dani, abanzi nka Bakame, Gakwavu, Samandari, amazina menshi. Gusa benshi bamenyereye wetu canke bakamenyera Dani. None kubera iki wetu? Bon, wetu ni filme ni zina nari mfise mu misi heze. Kubera filme nahora nkina za wetu namba kujya kwa Yesu amandevu nyene tubibona. Bo rero jewe ndagukirana cyane ibikorwa byawe ndabikwikirana kuri YouTube, nkabikwirikirana cyane hanini kuri Facebook. Bo ndafise inkuru shaka tuje ko gatoyi, inkuru ijanye wetu nyene kuri hore ya wetu. Ndafite uwundi muntu akina hore ya wetu nyene. No eske wetu nujya nyene nkunda kubona canke wetu haro wetu ujya haro na wetu wewe canke numwe wetu ni wewe nyene? Bon, wetu yatanguye ari umwe mugabo rabizi mu muryango arashobora kuvuka abana babiri b'abahungu bakagenda umuto yakitirira mukuru vyama vyabaye gusa ubu uje vya wetu namusigiye petit frère ne bakarabandanya vya wetu Charité la comédie. Bo none vyagenze gute, vyahereye he? Urumva bisobanura yuko muri babiri mu camake ba wetu kandi muri mufise izina rimwe, muri mufise hori imwe, mwakora ibintu bimwe. Vyavuye gute kugira muyumvire gukora igikorwa kimwe, muyumvire no gufata izina rimwe? Vyagenze gute hanyuma nikihe kintu caje kuhaba kugira hama mumvikane haze kubaho wetu umwe hakabaho n'uwundi nyene atanguye ikindi gisata ciwe ca comedy? Vyaguvigeze gute, vyatanguriye he? Bon, ego vyarashitse 2016 nakoze video ya wetu bita imbago nitwa wetu ni nyivyo. Mo munyuma petit frère nawe akina nyene vya wetu kandi murabona vraiment arateye imbere, agerageza arakora uko bishoboka, arateye imbere. Je nanje vyarashitse muri imisi nyene ndagaruka muri game nyene muga petit frère ambwira ati bro abona ko twese turi bamwe kandi twavuye hamwe mbabarira basi tuwandanye mbandanye carrière yanje. Bon nka petit frère wanje nyene nkunda cyane kandi twese turakundana, ndavuga ati nta kibazo bandanya gusa ncengiye gukora ibindi nace nafise création shasha ndiko ndakora ya video shasha n'indi zina shasha ngomba kuduza kugira iryo ryawe tu ndarisigire petit frère kandi azobikora neza kandi ategezo asanzwe abikora neza. Ubu rero gushikora umunsi mwarumvikanye, ubu ikibazo cyaravuye mu nzira. Ubu ikibazo kihari, ikibazo kiba mu bantu gusa iyo badadaje imitima bakugara nyene bakadadaza imitima bakanga kumvikana mugabe igihe abantu bayaze bakumvikana n'umunezero n'iterambere mu gihugu. Bo none nk'abakunzi basanzwe bari barifatiye comedy yawe, dufate uba warifatiye imitima yabo bari bamaze gukurikirana bagukunda kuri kore yawe, ku majambo yawe, ku nyigisho zawe ukora, ku bintu vyawe, none bo bugiye kubasigurira gute, mugiye gukorana gute nabo bakunzi bawe, abafani bawe bo bizogenda gute nabo kugira bongere babe atire niyo hindi ruhoro ugiye gukoramo apari yiyo wahora ukora? Bon ico no kuvuga ngo abafanzi banje banafashe imitima yabo. Bon abafanzi barakunda kijya gikorwa kuko nico nazanye baragikunda kandi sico cyonyene narisanzwe nkora, aho nibindi narisanzwe nkora kandi babikurikirana kandi ndizera nico ngiye kubazanira kizobahimbaza kizotuma banezerwa, kizoba make proud bishime ko tuma dukora nyene kandi rya wetu nawe nyene hogeze igihe gahera tugakora ibindi. Ico nashaka ko bamenya gusa ko ibikorwa biguma bibandanya, ntabwo navuye muri game ndiko ndakora bayatege gusa ibintu bishasha. None gushikora umunsi neza na neza ni yihe creation yindi ushasha watoye ni yihe mu camake? Bon ndafise creation shasha, izina rishasha ngomba kuduza ryo wanje bita Satani. Mfise creation ngomba gukina nitwa Satani. Utitwenga. Bon niyo project mfise ngomba kubazanira muri iyi misi kandi bayitega ibintu bishasha nyene bishushe. Kubera iki Satani? Kubera iki hise mwizina Satani kandi Satani tuzi ko ari umuntu mubi, umuntu akora ibintu bibi, umuntu adakuye kwitirirwa amazina kuko ikintu kibi cyose tukwe kucitirira kuko ntushobora kwitirira ibintu bibi byose ni ibintu bibi cyane. Urumva mu camake iyo umaze kwa wita umuntu mubi none ntubona yuko hariho ibintu uzuba ari kuricira imbere yawe muri kazoza kawe canke mu mugayi wawe wa comedy, ku buryo hari abantu dufate baba bagukurikirana bo babikundira nk'Imana basenga cyane bari mu bintu nyine vy'Imana cyane bari deep, none ntubona yuko bazova babona yuko
uriko urakina ibintu vya satani bitabanezereza ntubona yuko uzohava utakaza abo bafanzi gwatsa gwatsa urakoze kumba ico kibazo shetani turamuzi ko ari umuntu mubi w'umubaya akora ibintu byinshi bibabaza abantu mugabe ico twomenya cyo twomanya tukamakinga muri mind tukamenya neza ego ikibi kigushitse ko kirababaza mbati kigusigira inyigisho nafashe izina rya shetani kugira ngo nigisha abantu mugabo ntabwo nshaka kubigisha ngo bafate ingeso za satani ahubwo ngomba kubereka hari ubutumwa ngomba kubaha nambaye iryashusho nambaye bijya bintu nibwo butumwa ngomba kubaha kandi ndizera bazobitahura nabajya basenga bazovyumva n'abadasenga bose bazovyumva no butumwa kuri bose usanzwe usenga jewe ntabwo ndi umunyedini gusa ndasenga urasenga ariko ntumunyedini sindi umunyedini none mu kibano bakwakira gute mu gihe wewe ukoresha iyo hore iyo ya satani bwa mbere wakoresha hore ya Yesu mu nyumuge kuri ho ya satani mu kibano bakwakira gute ababanyi cuta abagenzi abafana iyo muhuye muri quartier bakwakira gute ku iyo hore yawe bon jewe abafanzi banje ni kwa kundi nyene kamakawa biteguriye kwa ntibashobora gutinya abo ntabwo bashobora kuntinya turazi bimwe baranzi turazinanye bosho ntabwo bashobora kuntinya sometime gusa nambaye ngiye gukirana nambaye vya setani nyene namaze gushira costume yanje na creye bon sometime abana barambona bagahunga bakagira ubwoba bakarira canke bakagirane mugabo buke barabimenyera none tuje apare y'ivyo bintu gatoyi mbo urabona kuri no si turafise igisata cha comedy cyane kandi kiri hit cyane muri Afrika iwacu reka mbere n'icemeza kiri hit muri Afrika turafise niyo abantu turafise umugwi wa mbere muri Afrika yose niho umugwi wa mbere ufise aba subscribers benshi mu gisata cha comedy si muri comedy gusa yaba uravye mu muziki uravye mu bindi vyose vy'ama talent ariko comedy niyo ubwa mbere dufate nk'akaronda guhaye ya example ya Maka Angel nibo bantu ba mbere muri Afrika bafise aba subscribers benshi ariko tugiye koraba nka mu gihugu cyacu mu Burundi igisata cha comedy ni gisata kikiri hasi cyane par rapport uravye n'ibindi bisata vy'umuziki vy'aba dancers ni comedy ni gisata kikiri hasi cyane none nikihe kintu niyihe nubundi buhinga ugiye gukoresha kugira nyene comedy yongere igire puissance mu gihugu hama bafati nabo bifatire imitima yabeshi nka kujya umuziki wifatiye igihugu ni gari nikiye kintu ugiye gukoresha ni strategy ugiye gukoresha ugiye guhindura muri comedy Jesse nkora comedy gusa ndakora comedy ndakora na film no muri cinematography byose ndabikunda gusa kuvuga ati nubuhe buhinga no banzanye canke iki bon ikintu ca mbere no kugira esprit de créativité tugazana ibikorwa bituma twigarura imitima y'abantu tugakorana inguvu hamba tukaje dusaba abafanzi bacu n'abariko baradukurikirana ko bodufasha kuko twebwe turakora tukabashikiriza mukadufasha rero no gushikana ivyo bikorwa byacu mukabishikana kure uko mubikunda mukabikundisha n'abandi nka kujya nabo abahari ngo Mark Angels mu gihugu iwabo barabikoze abafanzi babo barabafasha bashikana ibikorwa byabo kure barabikunda babikundisha n'abandi nifuza yuko ntabe muri comedy gusa nga mu Burundi wacu dukunda ivyacu tubikundishe n'abandi kuko twabikora gutyo nta kibazo tuzazoshaka gushika kuko nka jewe muri Mind One ndafise vision yo kuzoja gukina muri Hollywood indoto nziza cyane kandi byiza cyane kandi bizoshika ivyo nivyo ya wallahi bizoshika nale bizogenda gute uzobakoresha strategy kugira ushika muri Hollywood bon strategy nzokoresha ni ibikorwa gusa nzohereza abafanzi ntagaragariza isi ability yanje hama ndazi bizokunda bisobanura yuko hari ama strategy menshi ugiye kuzanana muri comedy hari indi mpinduka ugiye kuzanana abandi batigeze bakoresha niko ndavyibaza bon Dijo navuze ibikorwa imbere n'Imana imbere bakunzi ba KZ TV urumva ubu yari wetu comedy ariko atuganiriza ivyerekeye n'ibintu vya comedy vyiwe mbo hama rero twagomba tubibutse kandi tubabwire abakunzi ba KZ TV mwibuke kuja kuri chaîne ya imbe bon uboja kuri wetu TV plus 257 canke bakaja kuri Star 7 TV Star 7 TV yeah. Nayo iri kuri YouTube iri kuri YouTube hose murakorera ibikorwa hose ivyo ukoze byose ngo ndibishira ego birajako kubera iki none mwagiza YouTube zibiri bon si YouTube mbona yuko ari kugabura abafanzi bamwe bakajana abandi bakaja hino oya haba namba hariho person blog giwanje wetu TV na company na company sanzo nkoreramo okay murumva rero bakunzi ba KZ TV mukwiye no kuja kuri chaîne ya wetu TV mukagira subscribers mbo mukamushigikira nawe nyene urumva ko afise indoto nziza afise
iyindi strategy agiye gukoresha kugira ibendera ry'igihugu. yego bo hama turabashimiye tunga twibutsa iyi ni KZ TV mushaka kudukurikirana no nikibiriraho kuri Samirizi kuri internet website akaburungu Kevin is hot akaburungu kombe hamwe no kuri Facebook Twitter Instagram aho hose ushobora kwandika Kevin is hot ukaturonka ikibiriraho direct amakuru yiwacu gumuyaronka umwanya ku mwanya turabashimiye ciao ciao.